Igihugu c'amavukiro hamwe n'abasigaye mu gihugu biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata vyose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bakunzi ba RPA mu duteza abiri. Kaze mu kiganiro Humura Burundi cyo kuri wa 19 Rusama umwaka wa 2020 kuri micro muri kumwe na Eloge Divin Remesha mu buhinga bw'ivyuma naho ndiko mfashwa na Fabrice ndi mu rukundo murantunga hamwe na MS Steven yungeko ano makuru tuyahere ku ngingo nkuru. Ubwicanyi bubandanya kwibonekeza mu gihugu, abantu babiri bo ku mutumba Budahunga komine Bwambarango y'intara ya Kirundo baraye bagandaguwe. Mu gihe amatora bucaba mu Burundi hari ibimenyetso bimaze kugaragara vyerekana ko ayo matora atamuco uzoburimwo, bimwe muri ivyo bimenyetso muraza kuvyumva muri kino kiganiro. Mu kigabane turiho cyo kuri uno wa kabiri tuyaga n'umurundi asanzwe yarahungiye mu gihugu ca Kenya akaba akora umwuga wo gukoresha ibiteramo mu mazu y'ubutambiro. Ndasubiye kubaha ikaze muri kino kiganiro, mu kanya gato turinjira mu idonido ryano makuru. Ano makuru tuyahere mu gisata c'umutekano, abantu babiri nibo baraye bishwe ku mutumba Budahunga muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Umwe muri abo yishwa cumiswe imbugita, gushika ubu akaba atawuramenya intandaro y'ubwo bwicanyi. Ni inkuru ya Emmanuel Ndayishimiye. Hari igihe cy'isaha 10 kuri uyu wa mbere aho uwitwa Nkunzimana batazira hanga yategera abantu babiri yitwaje imbugita ku mutumba Budahunga muri komine Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo. Ico gihe yaciye abahagarika ababwira ko agira bacumite n'imbugita. Nkunzimana batazira hanga yaciye acumita imbugita umwe muri abo bantu yitwa Sindayigaya yarasanzwe ari aho kumukenke gushikaho yitaba Imana. Abanyagihugu babibonye baciye barengera kuri Nkunzimana batazira hanga baramwica nawe. Amakuru ava uhabereye ibara amenyesha ko Nkunzimana batazira hanga yari yiriwe arigamba ko ahava yica umuntu na cane mu bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri kino gihe abanyagihugu bayibwambarangwe bakaba batekewe n'ubwoba. Duhamagaye kuri telefone Febroni Ningabiye mustanere wa komine Bwambarangwe tumaze kumwidondora tukamubwira nico ronderera yatubwiye ko twomusanga mu biriwe. Emmanuel Ndayishimiye. Tukivuga ibijanye n'amakuru y'umutekano, haraye hatanzwe inkoko mbonera kure zo mu mazona atandukanye yo mu ntara ya Kirundo. Amakuru dukuraho mu Kirundo amenyesha ko iryo tangwa ry'ibigwanisho atakindi rigamije atari ugutera ubwoba abanywanyi b'umugambwe CNL harimwo no kubaka ku nguvu amakarata itora. Idonido na Josiane Muzaneza. Ico gikorwa cyo gutanga inkoko kugwaruka rw'imbonera kure cabaye kuri uyu wa mbere. Amakuru dukura mu ntara ya Kirundo amenyesha ko izo nkoho zatanzwe na Ahishakiye Abel atwara urwo gwaruka mu ntara ya Kirundo nyene. Isoko ryacu riratubwira bakiriye izo nkoho. Mu masaha ya 3 z'ijoro mu akana asanzwe haba usanzwe twayimbonera kure mu ntara ya Kirundo twahishakiye Abel aho hatangwa inkoho baziha abasanzwe ari abashefu de zone mu mugambwe. Aho hariho utwara zone Kirundo Birari yitwa Federico na zone Kirundo Centre witwa Rubera, zone Gikuye zari zaciye zitora witwa Mahangayiko. Izo nkoho rero nk'uko isoko ryacu ribandanya ribivuga ngo bazihawe babwiwe ko zizokoreshwa mu gutera ubwoba abanywanyi b'umugambwe CNL. Hama rero bari bazibahaye babwira yuko bari kugira batera ubwoba abasanzwe bari umugambwe cyane CNL, mbere binashoboka bacha babaka amakarata y'itora. Hama abari bahari hari uwo mukuru w'imbonera kure ku rwego rw'intara, undi naho hari ubusanzwe twarashyira mu by'abakwaferi abo gukurikirana abahawe inyigisho by'ambonera kure zari zimaze igihe ziga bijanye n'inkoho nibo bazoca bazishikiriza. Uyo rero aserukira bakimyoza avugwa asanzwe anakorera urwego rw'iperereza akaba ngo yari asanzwe anagenda n'inkoho. Abanyagihugu baho mu Kirundo bakaba batekewe n'ubwoba kuko bibaza ko izo nkoho zishobora gukwega karambaraye zikanazokoreshwa mu kwaka ubuzima abazoba bananye bakimana ayo makarata yitora. Duhamagaye Jeannette Kangoro mustanire wa komine Kirundo yatumenyesheje ko ivyayo makuru atavyo aramenyeshwa. Arakoze Josiane Muzaneza. Mu gisata cy'ubutungane uyu munsi ugira w'amajana 2011 bagenzi bacu bakoreye ikinyamakuru iwacu bahagaritswe bagiye kurangura umwuga wabo.
bahagaritswe kwa 22 gitugutu umwaka wa 2019 mu gihe bari bagiye muri komine Musigati gutoza amakuru ajanye n'indwano zariko zihuza abajeje umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mpozenzi hamwe na Egide Harerimana bapfungiwe mu ibohero rikuru rya Bubanza bakaba barumvirijwe na sentare isubiramwe imanza ya komine Ntahangwa kwa 6 Rusama. Urubanza rwabo rwashizwe mu mwiherero akaba asigaye iminsi 17 ku kiringo giterekanywa n'amategeko kugira iyo sentare isohora ingingo izoba yafashe. Mu binga bw'ivyuma batumirira mate cyo turabira hamwe amakuru avuga mu gisata c'amagara y'abantu. Ibiganiro vya RPA mu bisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye: Facebook, YouTube, Twitter no kuri wezi3 akaburungu RPA akaburungu BI. Ikiza cha corona kibandanya kwica abantu mwibanga ntangere rya leta mu gihe abatari bake mu bagira imenyetso vyo mugera badapimwa ngo bahabwe inyishu, abatari bake bashima abandi bagategekwa kwivurira mu ngo zabo. Abatari bake bakaba badatahura iyo ngendo ya leta mu gihe ico kiza cyo bakimaze kwandukira bamwe mu bagize leta y'u Burundi. Ni inkuru twateguriwe na Bob Rugurika. Ububeshi n'igifungu bikorwa na leta y'u Burundi mwitunganywa ry'umugambi wo gukinga ikiza ca coronavirus bituma abarundi baguma mu muzimagiza ukutamenya n'umwiheburo mwinshi kubijanye n'ico kiza. Muri kino gihe ishavu ni ryinshi mu miryango y'abamaze iminsi babura ababo bikekwa kuba bishwe n'umugera corona kubera baba bitavye Imana bafise ibimenyetso vy'uwo mugera kandi atabipimo bakorewe. Abatari bake bakaba bemeza ko muri kino gihe abarundi bamwe bariko bahitanwa n'uwo mugera, abandi benshi nabo bakandura ariko ntibapimwe. Mbere abandi bagategekwa kuguma mu ngo zabo bafata imiti. Ivyo navyo bikaba biriko bitera uruhagarara mu ngo n'imiryango. Ivyo byose bigaterwa nuko leta y'u Burundi yagumye ihishahisha ukuri n'ibitigiri kuba ariko barandura abandi bicwa n'uwo mugera. Ingendo ya leta ikaba igoye gutahura no kumenya inyungu leta ikura muri ico kinyoma mu gihe amakuru yo kwizera atumenyesha ko hari bamwe mu bashikiranganje ba leta y'u Burundi bamaze kwandura uwo mugera. Ariko nabo ngo bagategerezwa kugwara mwibanga mu ntumbero yo kubahiriza politike ya leta yo guhisha ukuri. Abashikiranganje ba leta bavugwa cyane akaba ari wo kwivuna abansi Emmanuel Ntawumvukiye n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Tade Ndikumana bariko barumanya hafi iminsi 10 badatonda ku mirimo kandi atawubakubita ijisho. Ariko amakuru yo kwizera akatumenyesha ko bariko bavurirwa mu mihana iwabo. Iruhande yabo babiri hakaba hari n'abandi banuganu. Twaronde bamwe mu bagize umugwi ujeje kugwanya ico kiza. Tubaronse bamwe kuri telefone baturahiye bararengwa ko batari muri uwo mugwi. Arakoze na Bob Rugurika. Mu gisata ca politike nkuko twari twayababwiye mu ntango za kino kiganiro, hari ibimenyetso bimaze kugaragara vyerekana ko amatora buca ba mu gihugu cy'u Burundi atamucu uzoburimwo. Bimwe bikaba vyagiye biranagaragarira mu ngingo be n'amajambo adahumuriza vyagiye birashikirizwa n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu. Imwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikaba yaranamiriye kure iyo nyifato y'ubutegetsi. Mu buhinga bw'ivyuma bambariye yuko iyo nkuru itaratungana, turaza kuyigaruka ko niyaboneka. Muri politike nyene kandi ishiramwe mpuzamakungu rijeje gukinga amatati International Crisis Group rirafise impungenge ko amatora ariko aratunganywa mu Burundi ashobora kwibwa n'umugambwe CNDD FDD agakurikirwa n'injyane. Mu mwihwezo washizwe ahabona kuri uyu wa mbere, iryo shiramwe rivuga kandi ko umukuru w'igihugu ashobora guca ashira Burundi mu bihe bidasanzwe état d'urgence mu gifaransa mu ntumbero yo kwigumiza ku butegetsi. Nino nkuru turaza kuyigaruka ko niyaboneka. Amatora bucaba kuri wa 20 Rusama aje akwirikira kutihanganirana kudasanzwe kwagiye kuribonekeza hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD n'aba CNL mu mihinga itandukanye y'igihugu. Iruhande y'abagandaguwe hari ababorejwe igufa, ababurabujwe kugeza aho batabakomoka, abandi nabo barapfungwa. Emmanuel Niyungeko aragaruka kuri bimwe.
abanywanyi b'umugambwe senere bishwe abanyurujwe hamwe n'abapfunzwe muri aya mezi 3 ya nyuma imbere y'amatora mu mugambwe senere kuwa 8 Rusama batanze icegeranyo ca batatu bagandaguwe harimo wararongoye umugambwe senere ku mutumba Mbogora komine Nyabihanga intara ya Mwaro babiri baranyurujwe babugwa irengero hamwe n'abarenga 200 bapfungiwe mu busho butandukanye abatari bake muri bo bakaba bari ku ntonde zabo kwitoje mu bibanza by'abashinga amateka hamwe n'ivy'abajenama b'amakomine kubijanye n'abakandida mu kibanza c'abashinga amateka twutanga karorero ka Pasteur Mpawe n'Imana yo kwitoje mu ntara ya Makamba akaba yahagarikiwe mu ntara ya Ngozi acajanwa mu ibohero giyo ntara nyene kwa 27 ndamukiza umunsi urongoye umugambwe senere agatongwasa yararamutse yugurura isekeza ryo kwiyamamaza ku kibuga c'Imuremera mu ntara ya Ngozi Kefikeza Imana kabiri ku ntonde zabo kwitoje muri ico kibanza nyene c'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura yahagaritswe kuwa 5 Rusama acajanwa ubutarariye mu ibohero rikuru rya Mpimba Kefikeza Imana yagirijwe na sentare nkuru ya komine Mukaza gukoresha imvugo igumura abanyagihugu mu gihe yariko yiyamamariza muri komine Mugongomanga abandi bariko bahiganirwa ikibanza mu nama nshinga amateka ni Severino Nitunga avuka muri komine Butaganzwa intara ya Ruyigi apfungiwe mu ibohero rikuru giyo ntara nyene hamwe na Laurent Ndowayo wo muri komine Buyengero bivugwa ko yoba ari mu ibohero rikuru ry'intara ya Rumonge ahavugwa abatawe mu mvuto bari ku ntonde zabo kwitoje mu bibanza by'abahanuzi b'amakomine ni mu makomine ya Mutimbuzi na Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura iza kwisonga Nyanzarake mu ntara ya Makamba Buyengero na Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene Mugina iri mu ntara ya Cibitoke hamwe n'intara ya Kirundo iyo ntara nyene co kimwe n'intara ya kwisonga muzibonekejemwo ukutihanganirana n'imbere yuko hatangura imyiyamamazo aha twovuga amakomine ya Busoni Gitobe Ntega na Vumbi zo mu ntara ya Kirundo hamwe na Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura aho abanywanyi ba senere na CNDD-FDD bagiye barashamirana rimwe na rimwe mbere bagatana mu mitwe muri izo komine duhejeje kudondagura bamwe mu banywanyi b'umugambwe senere bakaba batakirara mu mihani wabo kugutinyira umutekano wabo. Emmanuel Niyungeko arakenuye tukivuga amakuru ya politike umurundi wese akunda igihugu arakwiye kwitanga kugira amatora bucaba afashe Burundi kuva mu ngorane za politike n'ubutunzi burimwo ivyo bikaba vyashikirijwe n'urongo yishirange Parsem Faustin Ndikumana aranibutsa inzego z'umutekano ko arizo zifise uruhara rukomeye mu gutesha abantu batera akajagari Divin nabajeje intwaro umutekano abo busero bashire mu mutima gukunda igihugu umuntu wese muri iki gihe ni hategeza kugaragariza umutima gukunda igihugu no kudakunda inyuzi bamwe biriko baravuga barakunda igihugu bitegeza kugaragariza ngaho no munsi mu kwitanga ayo matora agenda neza ku mugaragaro atagatutsi ugushaka abarundi akbariko kuja imbere twarabonye ko neza ngabo ushobora gukusurwa ivyo bintu mu Burundi ni abakunda igihugu wese yaba umukuru w'igihugu aturongoye gushira no munsi kuja ku murundi muto yiwanyuma ni muze tugaragaza umutima ugukunda igihugu mu gukorera amatora agiye mu muco haro bande amutaye usanga bari kubariruka bagira ibi ibintu biteye isoni n'ubwoba turasaba n'inzego ko zohaguruka inzego igipolisi igisirikare zikahaguruka abo bantu basivile bashaka kwita mu bintu bigira umengo n'ahantu hari akajagari turakeneye abantu bashingana ariko buje imbere kugira uburundi bwacu turabe yuko bwoshobora kogorora tugaruke kuri ya nkuru ijanye n'ibimenyetso bimaze kugaragara vyerekana ko amatora bucaba mu gihugu cy'u Burundi atamuco uzoburimwo bimwe bikaba vyagiye biranagaragarira mu ngingo be n'amajambo adahumuriza vyagiye birashikirizwa n'abategetsi bo mu nzego zitandukanye z'igihugu imwe mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ikaba yaranamiriye kure iyo nyifato y'ubutegetsi ni inkuru twateguriwe na Walter Kwizera. Bimwe mu bimenyetso by'uko ibizova mu matora yo kuri no wa gatatu atamuco munini uzobubirimwo ni nk'ivyatangajwe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni uwo mugwi ukaba wamenyesheje ko atamurorerezi n'umwe azohagararira amatora yaba umurundi canke umunyamahanga azoba yemerewe gukoresha telefone mu buryo bwarwo bwose harimo gufotora mu biro vy'amatora inkuru RPA ifise akaba ari uko mu mugambwe CNL umukenyero wa nyuma bari basigaranye wo gucunga ko badahindura ivyavuye mu matora bari biteze ko bazofotora raporo za
nyuma zizoba zivuye muri buri biro vy'amatora. Iruhande y'ivyo mwitangazo bwaraye bushize habona ubushikiranganje bw'umutekano bwaraye bumenyesheje abanyagihugu ko kizira kikaziririzwa kwegera hazoba hariko haharurirwa ibizoba vyavuye mu matora. Vyongeye kubw'iryo tangazo abajejwe umutekano bose bararekuriwe kutazokwihanganira uwo wese azoba aciye kubiri n'iyo ngingo. Ariko igitangaje muri iryo tangazo nuko Guillaume Bunyoni arongoye ubwo bushikiranganje bw'umutekano yadomye ku rutoke imigambwe ibiri gusa ariyo CNL na Iprona ko ariyo nkwezi y'amarere, ariko akaba atakojeje mu kanwa umugambwe CNDD FDD n'iyindi yose iwushigikiye. Ivyo bikaba vyateye amakenga abatari bake, aho bamwe n'abandi bavuga ko ubwo bushikiranganje bwaraye bwerekanye aho buhagaze muri ayo matora. Aha mukibuka ko Terence Imanirambona avugira umugambwe CNL mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru yamenyesheje ko umugambwe CNL uzemera ibivuye mu matora ari uko umugwiseni ukurikije amategeko ugakorera ku mugaragaro. Kuri iki kibazo nibaza ko seni tuyisaba kwikurikiza amategeko. Iteko na cyane itegeko amatora ko riratomora uko byose bigenda. Haba ibi vyuko abantu batora, ubuhagarikizi bw'amatora, uko ubuzi bw'amatora butunganijwe niyo ibibazwa. Urumva rero kino gihe rero seni tuyisaba yuko iyo tegeko ryubahirizwa. Eka kandi umugambwe CNL warasavye umugwiseni kumanika habona intonde z'abazitabira amatora. Ico kikaba kitakozwe. Umugwiseni wishuye ko izo ntonde ari nyinshi zitoronkaho zikwirwa. Nayo kukijanye n'itangwa ry'amakarata y'itora ya magendo, umugwiseni wishuye atakarata ya magendo izokoreshwa. Ariko kugeza uyu munsi ayo makarata atangwa hirya no hino mu gihugu, kandi umugwiseni wari wamenyesheje ko ikiringo cyo kuyatanga cyarangiye. Uretse umugambwe CNL n'urunanikira Burundi mu kiganiro rwahaye abamenyesha makuru rwamenyesheje ko seni ishobora kubiriko yorohereza ubusuma bushobora kwigaragaza mu matora. Mu bimenyetso nyamukuru kandi by'uko amatora yaho bukera atamuco uzoyarangwamwo n'inyifato ya bamwe mu ndongozi z'igihugu. Ahatari hake izo ndongozi zagiye zirerekana aho zegamiye mu gufata ingingo ku vyagiye birashika mu gihe c'imyiyamamazo. Akarorero ka hafi n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye aho mu mishamirano yabaye hagati y'imbonerakure n'inyankamugayo za CNL, aho kuja hagati Pierre Nkurikiye we yadomye urutoke ku nyankamugayo za CNL ko ari zo nkwezi y'amarere, yongera amenyesha ko hamwe zohanwa zitogira ico zibaza. Ivyo bikaba biruko mu gihe hatari hake mu gihugu vyagiye biragaragara ko imbonerakure arizo zamara inkwezi y'amarere mu mishamirano yagiye iraba mu myiyamamazo. Arno sa ndakwenda ukeneye we kumenya byinshi ngo nankana hajye mu mazi y'amatora ntajye mu bwiherero ngo hazo hariho ivyuma bifata amasanamu n'ibindi bifotora ngo ku buryo ashaka kubona ico umuntu yatoye. Ico umuntu yatoye wahiye urazi kuba yo kanabimbaza sinzi yo mubikura vraiment sinzi n'ubibabwira ntiyagira usubira kubatira ubwoba ntiyagira usubira kubahenda amana yanje hajya mu tuzu tw'amatora ivyuma bifotora cyangwa bifata amasanamu bizoba biriyo kada ntiyagira usubira kubabisha niwaja gutora utora udakebaguzwe utora utekanye utora ikiri ku mutima genda ubwire n'abandi. Ishirahamwe mpuzamakungu rijeje gukinga amatati International Crisis Group rirafise impungenge ko amatora ariko aratunganywa mu Burundi ashobora kuyibwa n'umugambwe CNDD FDD agakurikirwa n'injyane. Mu mwihwezo washizwa habona kuri uyu wa mbere, iryo shirahamwe rivuga kandi ko umukuru w'igihugu ashobora guca ashira Burundi mu bihe bidasanzwe état d'urgence mu gifaransa mu ntumbero yo kwigumiza ku butegetsi. Ibiri muri uwo mwihwezo tubishikirizwa na Trésor Niyongabo. Muri uwo mwihwezo ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe gukinga amatati International Crisis Group rishira habona impungenge rifise ko amatora bucaba kuri uyu wa gatatu ashobora kwibwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ivyo navyo bigashobora gukwega injyane mu Burundi. Iryo shirahamwe risigura ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 umugambwe CNDD-FDD waciye wongereza inguvu mu guhohotera abatavuga rumwe nawo. Ikindi naco nuko ubutegetsi bw'Igitega bwanse gutanga uruhusha bwo gucungera itunganyo ry'amatora, bwongera bukumira ibinyamakuru vyo mu Burundi na mpuzamakungu vyigenga hamwe n'amashira hamwe adaharanira inyungu za politiki, ibituma rero amakungu adakurikira neza ko ayo matora ari ay'ukuri. Iryo shira hamwe rivuga kandi ko ibihe vy'imyamamazo vyaranzwe n'indyane za politiki zishobora mbere kwiyongera mu gihe abanywanyi b'imigambwe batemeye ibizoba vyayavuyemwo. Mu gihe rero
hariko haribonekeza agashavu kadasanzwe ku butegetsi bwari buhasanzwe umukandida azoserukira umugambwe CNL mu kibanza c'umukuru w'igihugu Agatongwasa akanagabisha ko atazokwemera amatora yibwe. Ishirahamwe International Crisis Group rifise amakenga ko hamwe hagize abanki bivuye mu matora bishobora gukwega karambaraye nkuko vyabaye mu mwaka w'2015. Ishirahamwe mpuzamakungu International Crisis Group rimenyesha ko abaserukira ibihugu n'amashirahamwe ku rwego rwo hejuru basanzwe bamenyereye igihugu c'u Burundi bamaze kurishikiriza impungenge bafise ko naho umugambwe CNDD-FDD utotsinda ayo matora bizoworohera cyane guhindura amajwi y'abatoye ku nyungu zawo narijya atabarorereza imvamakungu bukuri bazokurikirana ayo matora. Ku rundi ruhande nkuko International Crisis Group ibandanye bimenyesha umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yaramenyesheje ko atazokwihanganira ico yisi migumuko ivuye ku matora aho yaciye atanga itegeko ku nzego z'umutekano iza gisirikare n'iziperereza kuburizamwo ibikorwa vyose bijanye no kwiyamiriza ibizova mu matora. International Crisis Group ibandanye imenyesha ko abo baserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu basigura ko kubona Agatongwasa yarahawe ikibanza c'icegera c'umukuru w'inama nshingamateka bishobora kuba ari imponjo y'umugambwe CNDD-FDD kugira bamuhe ikindi kibanza gikomeye mu nama nshingamateka mu ntumbero yo kumushimira mu gihe yobuza abanywanyi biwe kwiyamiriza ibivuye muri ayo matora. Abaserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu bafise kandi impungenge ko umukuru w'igihugu ashobora gushira mu ngiro itegeko numero 116 y'ibwirizwa shingiro rivuga ko Burundi bugiye mu bihe bidasanzwe agahagarika amatora kugira gume ku butegetsi. Ibishobora rero gukwega ukutumvikana mu mugambwe CNDD-FDD no mu nzego z'umutekano. Arakoze na Trésor Niyongabo mu gisata c'indero imyuzurira y'amazi yateye muri zone Gatumba commune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura yarahungabanije ivyegwa ku mashuri yo muri iyo zone. Inyuma y'amezi yaba babiri iyo myuzurira iteye haracari amashuri acuzuyemwo amazi. Muri kino gihe bikaba biba ngombwa ko baja gutira ibirasi bigishirizamwo ibidaheza ngo vyorohereze yaba abanyeshure canke abigisha. Vicky Chris n'interetse. Amashure sinzikaje cyane n'imyuzurira y'amazi ni ishure shingiro rya Mushasha, ishure shingiro rya Kigende, n'ishure shingiro rya Warubondo. Abigisha bo kuri ayo mashure bavuga ko ibibuga byo kuri ayo mashure hamwe n'ibirasi muri kino gihe byuzuye amazi. Abo bigisha bavuga kandi ko abanyeshure bahora biga kuri ayo mashure yatewe n'amazi baciye baja gutira ibirasi ku yandi mashure atashikiriwe n'amazi. Ayo mashure basembereye ko ni lycée communale Gatumba, ishure ryisumbuye ry'abigenga Collège du Delta ryo mu Gatumba hamwe n'ishure ryisumbuye ry'imyuga riri kwibarabara rya kabiri aho nyene mu Gatumba. Abigisha bo kuri ayo mashure basembereye ku yandi mashure bavuga ko batorohewe mu kazi kabo kuko abanyeshure bategezwa kurindira ko abize mu gitondo basohoka kugira ngo nabo babone kwinjira kwiga. Ivyo bakabona ko bishobora kubacereza kurangiza intonde z'ivyigwa z'igice ca gatatu. Abo bigisha bavuga kandi ko n'ibikoresho mfasha nyigisho nk'ibitabo n'ibindi vyononekaye kubera amazi yateye ayo mashure. Aho mumenya ko zone Gatumba irimwo amashuri agera ku 18. Ikiganiro turiho cyo kuri wa 19 Rusama umwaka wa 2020 tuyaga n'umurundi yahungiye mu gihugu ca Kenya mu gisagara ci Nairobi atunzwe n'umwuga wo gukoresha ibiteramo mu mazu y'ubutambiro. Ikiganiro turiho mu gishikirizwa na Marie Ange Irakoze. Turiho ni ikiganiro gica hirya no hino uko impunzi z'abarundi zibayeho mu bihugu bahungiyemo. Inyambo borondore nyambo. Turiho mugishikirizwa ku minsi yose ya kabiri kuri Radio Publique Africaine ijwi ry'Abanyagihugu. Ikaze kuri mwese nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro turiho ni kigabane kituyagira ibijanye n'ubuzima bw'abarundi bahunze. Nairobi numugwa mukuru w'igihugu ca Kenya ni kimwe mu bisagara vyagiye bihungiramwo abarundi batari bake. Mu kiganiro turiho cyo kuri wa 19 Rusama tuganira n'umurundi w'impunzi aba mu gisagara ca Nairobi akora akazi ko gucuraranga umuziki ivyo benshi bita karaoke. Mbega uyu mutumire wacu yavuye ryari mu Burundi igihugu ciwe c'amavukiro niki camuteye kuva mu gihugu camwibarutse? Mbega hoho yoba yashitse muri ico gihugu kimuhaye indaro gute? Uyu munsi ubuzima bwiwe bwifashe gute muri ico gihugu ca Kenya? Ivyo ni bimwe mu bibazo tuza kugaruka ko muri kino kiganiro. Eric Haringanji niwe mutumire wacu wono munsi. Marie Ange Irakoze nije duteramanye muri kino kigabane ndabahaye ikaze. Uri radio
shahuri radio. Eric Haringanji ni umusore w'imyaka 32 afise ubusage mu mutwe ivyo benshi bita dread. Atangura atwiganira ryari yavuye mu gihugu c'u Burundi ico yarasanzwe akora imbere yuko ahunga igihugu ciwe c'amavukiro naho yagiye araca kugira rinde yerekeza mu gihugu ca Kenya ari naco kimuhaye indaro uyu munsi. Hama navuye Burundi mu mpera za 2017 twinjira 2018. Hama Burundi navuza mu mabanda atandukanye, navuzanye n'abamiziki batandukanye benshi bare twavugirizamwo, sanga ico gihe tuvuza muri Club Dirac Tanganyika, tukavuza muri Campero, tukavuza Zani Beach. Ego ico gihe twaravuzanye n'ahantu henshi batandukanye bivanye n'amaprograme twaba dufise muri bande. Nasanzwe mvuza piano neza, hama ndavuza na guitar basse, guitar acoustique na batterie, mugabo instrument yanje ni piano. Hama sanzwe ndi mu producteur w'indirimbo, sindirimba sindi umuchanteur gusa ndi mu producteur nyene muri studio ya record. Hama nyene ndavayo maze kuza aciye mu Rwanda naho ndakoreraho gatoya mu mabande yarasanzwe ahari, ariko mu Rwanda ntabwo natevye cane, naramaze nk'amezi nkangahe mu ntango za 2018 niho naciye ngenda korera Zanzibar ndakorerayo, ariko naho sinatevye, naramaze nk'amezi nk'atandatu candaza ndakorera Dar es Salaam naho ndakorera nk'andi mezi atandatu, kuko 2019 ndo naciye nja gukorera muri Kenya aho nsanzwe ndubu, nsanzwe ndi mvugiriza n'abandi banyamuziki nyene basanzwe bahari. Eric Haringanji amaze gushika muri ico gihugu ntiyigeze arera amaboko, naho bitamworoheye na gato kumenyera ibikorwa muri ico gihugu. Amenyesha ko yagerageje uko ashoboye kugeza aronse uko abaho muri ico gihugu. Hama mazi kuva Tanzania Dar es Salaam niho umugenzi yampamagara ati burya rero ubu mvugiriza Nairobi, kandi rero wari kuza kuko hari ubuzi. Muri ico gihe naca mparura amahera ndonka muri Tanzania nyene, naca numva n'amahera nshobora kuronka Nairobi ndose akazi, umva naciye oblige yo gucanza muri Kenya. Sanzwe mba i Nairobi muri capitale ya, hama sanzwe mba nyene mu quartier yitwa Roysambu. Bamaze kuza muri Kenya benshi barahazi, sanzwe haba n'abamiziki nyene benshi nk'amiziki ba Kidumu benshi ba Sauti Sol, abamiziki benshi basanzwe baba muri ako gace, nako gace sanzwe mbamwe nyene i quartier nyene Roysambu. Hama umuntu niwanyakiriye, ariko ntivyari byoroshe kubera ko usanga umuziki w'iwacu mu Burundi indirimbo bakoresha n'umuziki canke muri ivyo bindi bihugu byose usanga bakoresha uratandukanye cyane n'umuziki muri Kenya bakoresha, kubera ko Kenya ni igihugu giteye imbere cane muri music live, muri karaoke baba bavuza umuziki uri ku rwego rwo hejuru. Ivyari byoroshe kubona akazi, ivyari byoroshe kuronka bande, kandi byarantwaye n'umwanya atari muto nk'ikiringo nk'amezi 4-5 kakazi mfise, ariko nirirwa nyene nkora indirimbo zabo. Inyuma yaho ndamenyana n'abamiziki ko niho gutangura ama activite nabo. Uyu munsi Eric Haringanji aremeza ko biciye muri ako kazi kiwe akarusho ari kenshi, kandi akabona ko hari n'itandukaniro rinini ugereranije n'ubuzima yashikiyemo. Hama akarusho kariho, akarusho kaharisa kandi nuko ushobora gusanga karaoke mu gihugu cacu yishura nk'ibihumbi nka 30 by'amarundi, hama ugaca usanga ngaha karaoke ngaha yishura guhera ku bihumbi hagati ya 3 na 4 by'amakenya, no kuvuga ngo ayo mafaranga angana n'ibihumbi 100 by'amarundi. Urumva ayo n'amahera mu Burundi ushobora gukorera indwi yose, ushobora gukorera ijya misi yose mukina karaoke imbari 3 mu ndwi mu Burundi.
n'ibindi ino urumva ushobora kuyakorera umunsi umwe rero urumva akarusho kariho akarusho kamaze kubaho no kuvuga ngo urabaho neza urambara neza kijya wifuza ntikikubera ikibazo ya instrument yawe wifuza yo mu nzu yo gukora kama repetition urayigura kandi instrument nziza hama n'amaproje urayumvira yakazoza na parcelle ushobora kuyigura ego ngaha musanzwe akarusho kariho kubera ko ni nta muntu n'umwe arira usibye ko ubuzima uko bumeze yogeze kuri leta ushaka kugera no ku yindi ariko ngaha kweri avantage iriho cane kuko Burundi umuziki ntiwishura kandi ugaca usanga uvuza n'iminsi mike rero ngaha avantage uvuza iminsi myinshi n'amahera akaba ari meza mva bica bigufasha kubaho neza hama na za zindi proje ushaka gukora ukazishikako ego RPA African Public Radio ni ry'Abanyagihugu kweli. Nubu ikiganiro nituriho turiko tuganira n'umurundi yahungiye mu gihugu ca Kenya aho uyu munsi akora akazi k'umuziki ari nako kamubeshejeho naho uyu munsi yamaze kumenyera uwo mwuga wiwe muri ico gihugu kutamenyera imwe mu midiho isanzwe icurarangwa muri ico gihugu kutagira igicurarangisho cyo kwimenyereza ko no kutamenya ururimi neza biri mu ntambamye nyamukuru yagiye arahura nazo muri uwo mwuga wiwe. Hama intambamye ntizibura mu gihe uhinduye mire ko mu Burundi twavuza ziya ndirimbo za kera zo mu Burundi hama twavuza nyene n'indirimbo z'ikizungu mu kizungu nta mwanya munini kiba gifise nasanze bitandukanye cyane n'ino kuko ino bavuza indirimbo ziba ziri jazz ziba ziri blues indirimbo ziba ziri mu style ya rock amastile utabanye numenyereye kumba cyane kuvuga ko utawuyamenyereye kuyavuza mugabo na mastile baje barashobora kuzana nk'indirimbo nka 200 ugasanga nari maze kumvamo indirimbo imwe urumva ico cyaba ikintu kitoroshe cyane hama izindi ntambamye nazo rusha duhura nazo mu Burundi sinovyita ko ari kubera tukiri inyuma ahubwo nibaza yuko ari kubera ukuntu umuziki wishura kuko umuziki nturagera ku nivo mu Burundi yo hejuru ishura neza umunyamuziki kugira ngo abeho neza usanga intambamye uca turonka no kubera ko ushobora gusanga uri mu keyboard player uri mu pianiste nta piano ufise uzi ingoma nta ngoma ufise mu nzu rero muri ico gihe kubera ko ata instrument uba ufise mu nzu za ndirimbo zategerezwa kungora kubera ko urumva sinabantu nkorera pratique ndi mu nzu kugira ngo umenda zisubiramwo narijya ziba ari indirimbo ntabamenyereye izo ni nazo ntambamye nyamukuru je zamanje zirangora usibye ko n'ururimi nabwo ntubuhuza nabo cane kuko urabona igihugu cacu tuvuga ikirundi cane cane iyo ucanze ugasanga uvuze nk'igiswahili nyene co muri Kongo gicanze rero usanga ngaha bakoresha icongereza cane mu muziki wo ngaha ni usanga n'igiswahili ari gikeya rero muri ico gihe birakugora cane mu gihe uba uri umuntu uvuye nko mu Burundi birakugora mbo amakoro najya nyene mugabo urumva communication iraza kubamwe ikibazo ego. Mu gusozera kino kigabane cacu Eric Haringanji ahamagarira izindi mpunzi z'abarundi iyo ziri mu bihugu bitandukanye gukura amaboko mu mpuzu bagakorana ishaka kuko kubwiwe ngo nta warabona birananira kwibeshaho iyo yabishizemwe umwete. Impanuro nshobora guha abandi barundi bari mu makungu bari mu mahanga atandukanye n'impunzi n'abari mu gihugu bose c'u Burundi nuko ubwa mbere iyo umuntu ageze hanze usanga bigoye ubuzima kandi benshi barihebura ko ntababona caruguru n'icefo nuko twoshiramwe inguvu n'umwete tugakora kitanga ku mwuga usanzwe uzi ushoboye nimba umwa ukora muri kinyozi ugashiramwe inguvu ukiga n'ubundi buhinga bwo kumwa neza kugira ngo musi wa mwe umukiriya ejo uzoronka akazi kuri salon nziza nimba uri mu musicien ugashiramwe effort ugatrava cane kugira ejo ni
niwabona akazi uzobona akazi keza ikindi naco ntitwokwihebura kubera ko kenshi Imana ibiri kumwe natwe kandi nta murundi ndabona kenshi wari we wese ubuzima kenshi bugenda nabi mu gihe yashizemwo inguvu yakuye amaboko mu mpuzu agakora arashika ku iterambere ry'ubuzima bwiwe arashika ku ihangiro ryiwe kuco yifuza arakigerako nico no hanura uwari we wese agakunda akazi kiwe agakunda uwo mwuga wiwe akora hama akanawuteza imbere akiyumvira uko yawuteza imbere muri ibi na biriya bitandukanye ukwitanga ku mwuga wawe kugira ngo ejo kumbure naho uzotaha abantu bazobona itandukaniro ry'iwawe ego. Murahejeje kumviriza umusore w'imyaka 32 yahungiye mu gihugu ca Kenya mu gisagara ca Nairobi akora akazi ko gucuraranga ateramisha abantu mu buzu bw'ubutambiro ivyo bita karaoke. Mwumvise ingene yashoboye kwibeshaho biciye mu mwuga wiwe wo gucuraranga aho yatuyagiye Arakoze Marie Ange irakoze ku kiganiro turiho ahejeje kudushikiriza ndabashimiye mwese mwaduteza abiri kuva ku ntango kugeza hano ikiganiro humura Burundi kigarukiye ndashimiye bagenzanje bo mu ruganda rwa RPA umwe wese wikorwa yakoze Fabrice ndi mu rukundo na MS Steve bamfaje mu buhinga bw'ivyuma barakenuye jewe Eloge Divin Remesha nareko ndabashikiriza no makuru nkaba ndabasezeye ndabipfuriza amahoro ahiwanyu. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye